Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Ino saha na kano kanya dusubiriye kunezerezwa no kugira neza kw'Imana, ukuntu Imana igenda ituzigama ku munsi. Mw'uwo mwanya turanezerejwe cyane no kugaruka imbere zanyu dushima Imana igenda itugirira neza uko bukeye uko bwije. Rero sinajeje nyene ku mazina nk'uko nsanzwe ndabibabwira, nitwa Niyorugira Gedeon, uw'Imana yagiriye ubuntu. Ariko sinajeje nyene gusa, turi kumwe n'umugenzi w'umuririmbyi yitwa Ndiyokubwayo Basile. Ndazi mwese muramuzi, reka ubwa mbere abanza bidondore anabaramutse mwumve. Turamuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane, nitwa Ndiyokubwayo Basile. Bamwe bayita chance za nyuma kubera indirimbo ivuga ngo chance za nyuma nazibonye muri Yesu. Abandi banze ko indirimbo ivuga ngo Yesu yarinjije igitego kuri penalite, Irode Bashure kaminuza ry'Imana, n'izindi. Murakoze cyane. Ego uno mwanya dufashe umwanya mwiza wo gushima Imana. Ubuntu bwayo nibwo butubeshejeho. Kubaho ni kubw'ubuntu bwayo. Kugendagenda hano ku isi ni kubw'ubuntu bwayo. Ivyo ugenda ucamo byose ni kubw'ubuntu bwayo. Rero tugomba dufata akanya kugira ngo tuganire ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo bugenda butuzigama ku munsi. Uraryama ukavyuka kubw'ubuntu bw'Imana, ukagendagenda hano ku isi kubw'ubuntu bw'Imana, ugahema inkuru z'abazima kubw'ubuntu bw'Imana. Sivyo mugenzi wawe? Murakoze cyane. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye tuba abo turi. Kuba twaracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ibintu byose ni ukuvuga ukuntu tubayeho hano mu isi, ikintu cyose ni ubuntu bw'Imana. Iyo bavuze ubuntu ni ibintu byagusa, ibintu umuntu yarose ku buntu, nta kintu watanze. Ni ukuvuga icyo kintu wowe wagiriwe ubuntu ukaronka, hariho abandi bagishaka ariko bo ntibakirose, ariko wowe uragifise kandi nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo ukironke, wisanze icyo kintu gifise kubw'ubuntu. Ubwo buntu nabwo ni ubuntu bw'Imana. Ugiye mu bitaro urashobora kwiyumvira ko wewe urembye, ariko ukaba urembye ugishobora kuvuga. Mugabo ugiye mu bitaro uraza gusanga abandi bantu barembye badashobora kuvuga, ariko nabo nyene kuba bagihemuka. Muri morgue naho ugiye muri morgue usanga abantu benshi, abandi bapfuye bari muri morgue. Bisigura ngo nubwo urembye ni ubuntu bw'Imana wagiriwe, kuko akanya n'akanya uba witeze gutabara. Rero ikintu cyose tuza gusanga tukironka kubw'ubuntu bw'Imana. Nta kintu na kimwe umuntu aronka kubw'inguvu ziwe. Naho wowe uriko urarondera amafaranga ukabona wayarose, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Kuko hariho abandi bantu bayarondera gusumbya uko yarondera, ariko bo batayarose. Ubuntu bw'Imana, tuvuze ngo ubuntu bw'Imana twovuga ko ibintu byinshi. Uri mu ishuri ukaza kubona mu ishuri birakunze ko umenya, nabwo ni ubuntu bw'Imana. Ko hari abandi bantu bashaka kumenya kandi biga no kugusumba, ariko we ntacyo watanze ngo uvuke ibintu ushobora kubyiga bikinjira. Naho ni ngombwa ngo umuntu ashima ati n'ubu ni ubuntu bw'Imana. Aho ubaye mwa kino gisagara ca Bujumbura hari abantu babayeho ukuntu babayeho, ugasanga uri kuragenda urabona nk'umuntu nk'akarorero vyanse ko ari inzu, ariko ugasanga hariho abandi bantu bari mw'ibarabara, urumva. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana ugasanga hariho umuntu kuba ico udafise. Pawulo niwe yavuze neza ngo ndiconde kubw'ubuntu bw'Imana. Ako katakora niko ndashaka. Pawulo niwe yavuze ngo je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ndiconde kubw'ubuntu bw'Imana, kandi nzoba ico nzoba kubw'ubuntu bw'Imana. Iyo ubuntu bw'Imana rero bumaze kuza, niho
iyo umuntu asobanukiwe ubuntu bw'Imana, iri jambo rero ndaryibutse ngitangura kuja mu bugaragu. Hari ijambo nararirimbye indirimbo ivuga ngo Irodebari, ishure kaminuza ry'Imana. Irodebari, ishure kaminuza ry'Imana. Mefibosheti, subiza umutima mu nda. Ayo wari zaramaze, subiza umutima mu nda. Inkuru z'Irodebari zirahindutse ibitito. Uzorire ku meza hamwe n'abatoni b'umwami. Umurano ugipfuye agira kugirire neza. Ivyo wanyazwe byose agira bigusubize. Kuvuga ico gihe ngitangura kwinjira mu ishure ry'Imana, Imana yarambwiye ngo uri icuri kubw'ubuntu bw'Imana. Ndicondi Imana yampaye iryo jambo ngo ndicondi kubw'ubuntu bw'Imana. Pawulo niko yariko arivuga. Rero Imana irambwira ngo wowe abantu ntibakuzi, nawe ubwawe ntiwiyizi, na so na nyoko ntibakuzi. Nico gituma batagusobanukirwa. Nico gituma n'abantu batagusobanukirwa ku byo uri kuraca, ariko Imana irakuzi. Ariko ndakuzi. Yaritumye umuntu arambwira ngo rindira ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye Esiteri. Turiko turavuga ubuntu bw'Imana, ni ngombwa nawe uri kuratwumviriza ubanza ushobore kuraba ubuntu bw'Imana wagiye. Hari ijambo nasomye mu ndirimbo ngo muharure imigisha yayo, ntimusige n'umwe muri bo, irabatangaza ingene ari myinshi. Iyo rero umuntu adashoboye guharura ubuntu bw'Imana, ntashobora gukunda Imana. Iyo ugiye mu bitaro ugasanga abantu bahema impwemu bakoresheje bomboni, ukaraba ku munota cyangwa ku isaha amafaranga umuntu ariha, ugasanga tuhemba twe kuri gusa. Ubuntu bw'Imana. Esiteri kugira ngo agire ubuntu, Esiteri ico gihe uwo mukozi w'Imana Imana yari yatumye mu buhanuzi bwangendesheje iyi myaka yose, ndamaze imyaka nka 10 ndi umuririmbyi. No kuvuga Imana yavuganye nanje ibintu byinshi cyane. Icyo gihe iri kirambwira ubuntu, ndico ndi kubw'ubuntu bw'Imana. Esiteri yumvise ubuntu bw'Imana. Hari ijambo rivuga ngo nzotanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumva ubuntu bw'Imana bwimura umwe bukamwaka umugisha bukabuha ubundi, ngo nzogira ikigongo uwo nzokigirira. Amina. Uwitwa Yakobo yagiriwe ubuntu bw'Imana, ariko Esawu ntiyabugirirwa. Ariko ijambo rivuga ngo Esawu naramwase, Yakobo naramukunze. Kandi ibyo byabereye bakivuka bakiri mu nda. Igihe se nyina wa Esawu na Yakobo agiye kubaza Imana, Imana iramubwira ngo mu nda yawe hari amahanga abiri, ngo kandi bazokwitandukanya bakiva mu nda yawe, ngo mutoyi azoshumbira mukuru azoshumbira mutoyi. Ijambo rikavuga ngo Esawu naramwanze ariko Yakobo naramukunda. Kandi ibyo byabaye atacaha Esawu arakora. Bisigura ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye Yakobo bishika akaronka umugisha. Nariko ndavuga rero kuri uyu twebwe turavuga Esiteri yumva amakuru, ni ukuvuga ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye kugira ngo abayuda batabara. Ujya Vashiti ntabwo yari umwisirayeli, byari ngombwa ngo kike kibanza agitakaze. Kugira ngo agitakaze rero Imana yakomanaje umutima wiwe kugira ngo agararije hagire ikintu hagira ikiba. Umva ko Imana ariyo ikomanaza umutima w'umuntu kugira ngo itabare umuntu. Mose Imana iramubwira ngo iramubwiye ngo genda ndagutumye kwa Farawo, ngo ariko kandi ndamukomanaje umutima kugira ngo niheshe icubahiro. Bisigura ngo ibyo yakoze byose n'uhoraho yari yamukomanaje umutima kugira mwihereshereze ku icubahiro.
ndiko ndavuga ko na Vashiti rero yakomanaga umutima n'Imana bituma titaba umwami umugabo wiwe maze baca bamwirukanye. Esiteri nawe aza yumva amakuru ko bariko barahiga mu minsi. Yari umwana yitwa Hadasi, ntabwo yitwa Esiteri, kuko Esiteri urumva inyenyeri kandi umuco urumva, ariko izina yitwa ntabwo ryari Esiteri. Ubuntu bw'Imana butuma Morodekayi yumva ayo makuru, acaragenda kujya nkona terewa ishiramwo aka gakobwa kanje. Morodekayi arasaba ati nukuri, asaba inkone yegeranya abo bamisi, ati najewe nyandikira ndafise agakobwa, aratwenga ati yo ako gakobwa wewe umwana w'umunyezama tukanshirira. Nukuvuga Morodekayi yari yaratahuye yuko ubuntu bw'Imana bushobora kuzira ku muntu uwo ari we wese. Ubuntu bw'Imana ntibutinya gusanga umuntu mw'ibarabara. Ubuntu bw'Imana burasanga umuntu mw'ibarabara bukamuha amahirwe atarosa abana bo mu bakuru. Urumva amahirwe ukashira mwari ngora baca baragashira barandika Esiteri gasenga Imana gasa ubuntu bwawe Mana, ubuntu bwawe bumbeko. Amaze guhamagara ubuntu yaramaze kumenya neza ko ikintu gishobora gutuma atsinda atari uko aza kwisiga bya mukorogo. Abandi bisiga ku munwa. No kuvuga wewe umaze gushika, Bibiliya iravuga ngo buri muntu wese ashitse ngo bamuha ibyo yisiga, ibyo asabye nibyo bamuha kugira ngo yisiga n'ibyo afungura y'igice ashaka. Ariko umuntu yaravuga ati jewe umuntu nisiga, ariko umuntu kwisiga ngaha n'utuntu bashira ngaha, sije numva mwoshira ihereni kuzuru, numva mwoshira ngaha, numva mwomba ibintu nambara ku maboko. Asaba ibintu byinshi umuntu yasabye kandi byasabye je nk'agaparufe kameze uko byaba byuzuye bwawe, kugira ngo arabe yuko ari byo biza kumuhesha amahirwe. Makarato gashinze, kangire muremure, magahuzu kamfata, ngomba kwambara akantu k'agapantaro. Ibyo nibyo biyumvira ngo nibyo biza gukora. Ariko noneho Esiteri ashitse amenya ko ubuntu bw'Imana ariko bwonyene bushobora gutuma atsinda ihiganwa. Imana nikoresha ingabo nyinshi kugira ngo itume umuntu atsinda. Impaye amaguru nabonye atari zo zitsindiye ihiganwa, bariko bariruka. Impaye amaguru sizo zishika kare. Ubuntu bw'Imana naho buri mu ihiganwa ryo kwiruka, urinze ushika udatsitaye, ukabona uracime, ntuza kwishima ngo nzi kwiruka cyane. Hari abandi batsitaye, hari abandi bari bazi kwiruka ku gusumba. Esiteri nawe aravuga ati ashitse yasenze Imana asaba ubuntu bw'Imana, hanyuma wemu aza nyene nk'umuntu w'umusenyi, nk'umuntu nyene avuga ati ubuntu bwawe Mana, urampagije, ubuntu bwawe urampagije, naho nabura amafeza n'amazahabu, ubuntu bwawe ariko jeteyo nawe aka kantu uvuze yuko ngo nawe ndobora kwizeza ayo masaha, ariko ego biravana n'umuntu yarembye. Ariko ubuntu bw'Imana buraduhagije, ariko nayo mafeza n'amazahabu ariko nayo turayashaka. Kuko iyi kamera uriko urakoresha nayo, ariko ubuntu bw'Imana ariko nibyo ubuntu bw'Imana buduha amafaranga. Ubuntu bw'Imana nibwo butuma turonka amafaranga, kuko haleluya, ubuntu bw'Imana, Imana burya nta muntu y'amafaranga. Mwijuru n'amafaranga yari, mwijuru n'amadolari ari muri berbe, ari muri bankobu, amadolari ari mu mifuko y'abagwizatunga. Mugabo Imana nayo ifise ubuntu bwayo. Urumva Imana ifise ubuntu, nukuvuga
nta n'ibindi bintu Imana mu ijuru nta zindi sitoke zihari. Mu ijuru hari imbabazi z'Imana, mu ijuru hari ubuntu bw'Imana. Ubuntu rero Imana igukunze iguha ubuntu, iguhaye ubuntu nabwo bukaca buguha abantu nabo bakaguha ibintu nabyo bikakugira umuntu. Ariko umutahe ni ubuntu bw'Imana. Turi ku ijambo rikora rivuga ngo ubuntu. Pawulo yavuze ngo ndico ndi kubw'ubuntu bw'Imana. Urabona nako gakoti wambaye ni ubuntu bw'Imana. Kuko urabona ako kantu akawambaye ni ubuntu bw'Imana. Kuko hariho abakifuza banibaza ngo mushaka kantu kagomba ngahe, ariko ubuntu bw'Imana urumva yuko abantu bagaja ni ubuntu bw'Imana. Nako gasura ufise ni ubuntu bw'Imana. Ndirimba ngo chance za nyuma nazibonye muri Yesu, n'aka kabiri mubona ni chance za nyuma. Ni ukuvuga ni ibintu twarose atari twebwe tuvyihaye. Bariko barantelefona ariko babanze batwihanganire kugira ngo tuvuge ubuntu bw'Imana. Esiteri rero amenya ngo ubuntu bw'Imana nubwo ntuba nisize ibintu byinshi, ariko nogiga ubuntu bw'Imana, maze umwami akaza kundabisha ijisho ry'ubuntu bw'Imana nagiriye. Je notsinda iryo higanwa. Acaraba ati muko wisiga iki? Hararaba ati je ni mundabire ivyo mubona vyombere. Ako kajambo konyene kaca kagwa mu matwi y'inkone, yumva ati yo, kubera inkone urumva iri jambo ni iry'ubwenge. Ko iyi nkone yari yarabaye neza n'umwami, niyo yari izi neza ivy'umwami akenera kandi akunda. Kuko jejeyo ivyo ukunda sivyo nkunda. Bisigura nk'ubu jewe nubakanye n'umukobwa yitwa Eveline, umupfasoni wanje. Akimana Eveline. Igihe ngenda kumuresha hari ivyo naravye, mugabo hariho abandi batari kumuraba, ariko je ndiko ndamuraba narasenze Imana kubera amaso yanje uko yaraba ndafise ivyo nkunda. Nawe hariho ibintu ukunda uravye ukavuga ati ujya mukobwa Mana uwo mumpa tukaba hari ivyo ukunda. Rero bavuga ngo kuvy'amabara no kuvy'akanovera ngo ntago harira. Mugabo nk'ubu wewe urashobora tumaranye igihe kirekire, urashobora kumenya ivyo nkunda ukavuga ati Bazile akunda ibi, nanje tumaranye igihe ndashobora kuba narakwize nkavuga ngo Jedeo akunda ibi. Ugiye ukabikora ukuntu ibarabishima. Rero Esiteri we ntiyarazi ivyo umwami akunda, ariko yarazi ko iyo nkone ibizi. Aca avuga ngo jewe ngo ivyo mubona bimbereye ivyo mubona kandi aca avuga ati wewe rero ngomba ndagukora. Aca aramukora amuduhuzu, kuko inkone yarize utuntu Vashiti yahora yambara umwami akaca ashiduka. Aca mu tuntu nka twa tundi amusiga utuntu nka kwa kundi kumwe umwami agika. Kuko iyi nkone ivyo arivyo vyose yarizi Vashiti akiri umugeni ingene yambara. Inkone rero kiravuga ngo ukwiye kwambara uku, ukwiye kwisiga ibi, kandi uze gutambuka uku. Maze rero ubwo n'ubuntu twavuze ngo ubuntu bw'Imana buguha abantu nabo bakaguha ibintu nabyo bikakugira umuntu. Kuva ko bwa bundi ntidukwiye gusenga cyane dusaba amafaranga, dusaba amazu meza, ariko Theogene niwe yavuze ngo ibindi ntibikuriye, wewe kemura ico w'Imana gusa kukwemera ikiguha ubuntu. Abantu bakurabe bakubone nk'ubuntu, bace bumva wowe wese agukunze. Uzi ko hari abantu Imana isiga ikabagirira ubuntu
ubabonye ukamenga bari gato, ukumva umenga mwogumana, ukumva araryoshe, abasezeye ngo none uragiye, kubera yuko ubuntu bw'Imana. Haleluya! Ubuntu ndakwifurije kugira ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bukubeko, haba ubuntu buguha abantu, haba abantu nabo baguha ibintu bice bikugira umuntu. Haleluya! Esiteri rero abandi baserutse bafise ukuntu batambutse, umwami akarabatera ikijya naco, ubundi akaza ico n'igitumberi, subira hariya. Kini kigaza tako ni sawa, aje ati mugabo ibintu wisize ntavyo, ati wari wambaye neza, ngivyo bintu wisize ntavyo. Esiteri rero arashitse, ubuntu bw'Imana, impuzu yari yambaye bwari ubuntu bw'Imana, utuntu yari yisize bwari ubuntu bw'Imana, intambuko yiwe bwari ubuntu bw'Imana, buri kintu cose ciwe bwari ubuntu bw'Imana. Umwami abura abona yuzuye ubuntu bw'Imana, aca arahaguruka ku ntebe. Umwami ahagurutse, teka jakana akaravya akabonamwo Vashiti kera kiri umugeni, aravuga ati sha na Vashiti ntiyari ameze nk'uko, araza ati ngwa mu nda mwana, egera hano mukobwa, ati higanwa rirarangiye, abandi bose nibatahe ntaworutuye. Ubuntu bw'Imana none nawe twovuga ubuntu bw'Imana, jewe ntangiye mvuga ubuntu bw'Imana numva si amashure menshi, kuko nayo mashure nimba warayize ni ubuntu bw'Imana, ko hari abandi benshi bakurusha ubwenge, uzi ko batagira ubwo buntu. Ubanza umenye n'ikindi kintu, si ubuhinga usumvye abandi kugira ngo ube ufise akazi, kuko hari abandi bantu bagusumvye ubuhinga mw'ishure baba ba mbere ariko badafise ako kazi. Bisigura ngo ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana igihe cose ushime n'ubuntu bw'Imana. Reka no kuba umuhungu navyo bobishimira Imana, ubuntu bw'Imana. Urazi ko uri kugise rero aho niko ndavuga ngo uri umuhungu, ariko kuri umugore nawe nabwo n'ubuntu bw'Imana, kuko uri umukobwa nawe bita gukora ibintu vya rasiyo, uvuga ati barazanira birabasha ibintu zose nabwo n'ubuntu bw'Imana. Urumva ubuntu bw'Imana, ako gasura ufise wa mukobwa uri inzobe, nabwo n'ubuntu bw'Imana. Ushobora kuba utari inzobe mugabo ukafise agatayi keza, nako n'ubuntu bw'Imana ntiwige ku bandi. Ushobora kandi kuba burya musanze buri muntu wese arafise akantu Imana imushirako kagaragaza ubuntu bwayo. Hari umuntu ushobora kubona umenga, mvuze umuntu agafite isura itari nziza, siniyenze kuko na Bibiliya iravuga ngo Rakeli ngo yari mwiza cane, ngo ariko Leya nawe ngo yari afise ijisho ngo ritararika neza. Nubwo ariko nkiri ngaho nyene, ariko urumva ubuntu bw'Imana ngene bwabigenjeje. Rakeli yari afise ijisho ritarabika neza, ariko urumva ubuntu bw'Imana nabwo bumaze kuza. Leya yari afise ijisho ritarabika neza, ariko Rakeli nawe yari afise ijisho rirabika neza. Imana ikigirira ubuntu Leya nawe asamye inda, acayumva araryoye, nubwo afise ijisho riraba umunori, ariko yavyaye. Bituma rero Yakobo amwiyegereza. Urumva ko Imana, urumva ntugire ubwoba mwene data uriko uradukurikirana kuri nomboresha kure, ntugire ubwoba, ico udafise rindira ubuntu bw'Imana. Abantu bazogukunda tu. None niwumva ko Leya atarabika neza, mugabo ica imuzibura inda, aca asamya inda, ariko Rakeli nawe arabika neza, basafise ubuntu bwo gukundwa, aca aba umwana nawe aca ararira. Ico wowe ufise cose kitavanze n'ubuntu bw'Imana ntikizotuma ureka kurira. Mwami Yesu araheza. Amen. Murakoze cyane, twariko turaganira ku bw'ubuntu bw'Imana.
ubuntu bw'Imana nibwo butubeshejeho, ubuntu bw'Imana nibwo butugaburira, ubuntu bw'Imana nibwo butuzigama aho turi, aho uca hose, kuva muhira ugashika iyo ugiye ku kazi, ni kubw'ubuntu bwayo. Kandi kugira icyo urose icyo ari cyo cyose ni ubuntu bw'Imana. Gutembera aho uca hose ugashika amahoro iyo ugiye, umenye ko ari ubuntu bw'Imana. Aho uri hose rero wumve wowe ufata akanya ko gushima ukengurukira Imana kubw'ubuntu bwayo bugenda bukuzigama ku munsi ku munsi. Icyubahiro rero kirushirize kuba icy'Imana igenda itugirira ubwo buntu bwayo. Twari kumwe na Gedeon Niyorugira hamwe na Basile Nduwayo. Ndiho kubwayo Basile, muramuzi, Chance za nyuma, Irodebari n'izindi. Jya kuri YouTube wandike Ndiho kubwayo Basile, ushobore kumushyigikira, ufyonde subscribe, sabone, utabizi urabo ugufasha kufyonda ubone kumushyigikira. Naha kuri chaîne Niyorugira Gedeon urahawe ikaze, ufyonde subscribe, sabone, mudushigikire, hama Imana yo mwijuru irushirize kubahezagira. Mushoboye gukora parataje kugira buno ubutumwa bushike kure, mubikore, Imana irushirize kubongera imigisha. Nawe sinzi akajambo kanyuma ugende babwiye. Murakoze cyane. Nuko nyene kuba warakijijwe ni kubw'ubuntu bw'Imana. Hari abantu benshi bifuza guheba inzoga vyanse, ariko we kuba byarakunze. Hari abantu bifuza guheba urumogi vyanse, ariko we kuba byarakunze, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ni chance za nyuma. Iyi chance za nyuma rero ni ukuvuga je nabonye mw'isi hari amahirwe abiri. Hari amahirwe twahawe n'abavyeyi, twahawe n'amashure, twisanzemo, ariko hari yandi mahirwe atangwa n'agakiza. Nimba chance za mbere zaranse, hariho chance za kabiri arizo za nyuma. Murakoze cyane rero, mushaka kudushigikira aja kuri YouTube wandike Ndiho kubwayo Basile. Ukeneye indirimbo ivuga ngo kuri penalite, ukeneye chance za nyuma, ukeneye Irodebari, izo zose urashobora kuzironka. Bigucanze urashobora kunyandikira kuri WhatsApp 79 ubusa 21 amajana 834 79 021 iyo niyo WhatsApp ukoresha. Murakoze, mwaraheza. Yego, agize neza kutubwira WhatsApp yiwe. Naje ndashobora kubaha WhatsApp ntacyo bitwaye, 69 20 28 28. Iyo ni WhatsApp imwe. Iyindi nayo 68 30 65 33 68 30 65 33 et 69 20 28 28. Mugire ibihe byiza, kandi twari tunezerejwe no kubana namwe muri kano kanya keza. Imana yo mwijuru irushirize kubahezagira, Imana yo mwijuru irushirize kubazigama. Ubwo turangiza n'isengesho. Yego, turagushimiye, turagukengurukiye Mwami Yesu Kristo, wowe watugiriye ubuntu ukadupfira urupfu rudasanzwe ku musaraba. Twari abanyabyaha kera, nta bantu twarimwo, ariko ubuntu bwawe nibwo bwatumye ubudushitsako tuba abera. Ubu nta rubanza rukituriko kuko twagiriwe ubuntu nawe. Turafungize ngo n'abandi bantu bataragirirwa ubu buntu nabo babugirirwe, ubagire neza. Turasengeye abantu baguma basenga bifuza ko wobagirira neza, bakitandukanya n'ivyaha, nabo bakaza mu nzu yawe, nabo bagirire neza. Hari n'abandi batarabitahura nk'uko twe wabidutahuje tutabigusavye, reka nabo ubibatahuze batabigusavye, bazokwisange mu buntu bwawe. Urakoze kuvyumvise. Turasengeye umuntu wese azoraba iyi video, umuntu wese ariko araraba iyi video, nawe ubuntu bwawe bumubeko mw'izina rya Yesu. Urakoze kuvyumvise. Ubuntu bwawe bumubeko, ico ariko arasenga asaba kironke mw'izina rya